Ndabaye kandi mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye karibu cyane mu kiganiro cyacu Smart Mind. Je ndiko ndabashikiriza ni Branly nzihindura nkuko vyama muko mudukurikirana kuri Pump Channel TV. Uno munsi n'undi munsi aho twabaza n'undi mutumire atuyagira cyane cyane mu bijanye no kwiyungunganya biciye mu gukingira ibidukikije. Ibidukikije ni ikintu kirumara mu buzima bwacu, biduha amagara meza, bigatuma tubaho neza, ariko naho nyene turashobora no kwiyungunganya biciye mu gukingira ibidukikije. Uno munsi twatumiye umukurambere mu gukingira ibidukikije, ni Hugues Nimagaritse, asanzwe ari umurongozi w'ishirahamwe yitwa Association pour le bien-être de l'environnement mu kinofunofu, aho wenyene araza kubivuga neza mu kirimi cy'ikirundi. Reka tumwakire Hugues Nimagaritse atubwire akamaro ko gukingira ibidukikije n'ingene umuntu ashobora kwiyungunganya akabeshwaho mu gukingira ibidukikije. Mwibuke neza ko ari abandi babeshwaho mu konona ibidukikije, ariko we abeshejeho no gukingira ibidukikije. Kaze cyane mu kino kiganiro cyacu Smart Mind, twakirana Hugues Nimagaritse. Kaze. Murakoze kunumira muri studio yacu ya Smart Mind. Ego nkuko mwabivuze, nitwa Nimagaritse Hugues, nabanserukira ishirahamwe ryitwa APBE. Diko rirakura natwe tuko turakura, nukuvuga twihaye intumbero yo gukingira ibidukikije. Ni ishirahamwe rikene imibereho myiza y'ibidukikije, niyo ntumbero twihaye. Urakoze cyane. Intumbero yanyu ni nziza cyane, ni nayo impamvu nyamukuru yatumye tubiyumvira. Turavuga tutireka tubarondere tuyage uko ingene umuntu ashobora gukingira ibidukikije akongera akibeshaho. Wanasanga naragendeye no ku kazi wanyu, usanga muratanga n'ubuzi abandi bantu, rundi rwaruka rurabeshejeho mu gukingira ibidukikije. Tutaraja hiyo cyane, Hugues Nimagaritse ninde, n'umuntu ameze gute, afise statut yahe, haba mu bumenyi canke mu kibano? Byongora cyane kubivuga statut fise. Hugues Nimagaritse novuga ambalage ibanga, nukuvuga mu ncamake bakunda kunyita ko ndi ambalage. Yagiye Hugues Nimagaritse bari kumwe n'iryo shirahamwe twakoze, turi kumwe n'abandi, twaragize uruhara rwa mbere ruboneka rugaragara mu guterera mu kwirukana amashashe mu Burundi. Twaratereye icyumviro, tukuvuga ko twakoresheje inguvu, twakoresheje kwerekana ikintu cyosubirira ayo mashashe. Rero icyo nico kintu ca mbere APBE yashoboye gukora. Hanyuma twaciye tuba inzobere, turizigirwa kenshi, turakorana n'ishirahamwe mpuzamakungu PNUD kubera yagomwe ibikorwa byacu, yumvise n'akamo ko leta itakeneye amashashe. Niho rero PNUD yaciye aza gukorera tubwira, nyabuna twarabonye ibikorwa byanyu, reka tubashigikize, tubahe imashini yoshobora gukora udusaho twinshi ku isaha canke ku munsi. Aho tugeze, APBE iratumirwa mu nama mpuzamakungu yerekeye ibidukikije. Twariho no muri COP27, ubu turiteguye no kuja muri COP28. Tugiye n'inguvu nyinshi kubera twasanze ni turi nyuma y'abandi, nyabuna turi mu bantu bariko barazana bishasha mu gukingira ibidukikije. Ubu rero APBE ikurazana n'akandi gasha. Tutarashika hiyo ku bindi bisha, APBE mwatanguye neza na neza mu 2011. Dushaka kumenya cyimviro cyaje gute kwanza? Icyumviro ingene cyaje mu 2011. APBE yatanguye mu 2011, ariko tukiri mu za secondaire. Ni hahandi umuntu akora ibintu yitanga, hanyuma ugasanga mu kwitanga twace abakurambere bace baduhanura, wewe rero urababazwa n'uyo mwanda, ayo mashashe ubona mu miseregi biki babona ingene ndayatora nkagenda kuyabika ahantu. Baca barambwira, wewe rero nimba ubabazwa n'ivyo biplastike, ivyo bintu bigenda mu miseregi nibibore bikonona ibidukikije, wewe rero cukora ishirahamwe ry'ibidukikije. Nukuvuga hajya mu gukora ikintu ifo kugikunda. Nukuvuga je ninje mu bidukikije ndabikunda. Hajya nico cyambere.
uratubwiye ati wabitanguje ubikunda ubikora utabona ingene ubikora ariko abakurambere bakubwira ati wowe ugize ishyirahamwe byoba byiza. Uwo mutima wo guharanira rero ugukingira ibidukikije wowe wawukuye ugurwanya plastike, wibaza ko byavuye he? Niki wanka uvuga ati aya mashashe aya maplastike nakenewe ifo ko ndayagwanya? Byaje gute uwo mutima wawukuye? Uwo mutima nakubwiye ko nabitangiye nkiri mu za secondaire, nerekana la substitution, ikintu cyoza gisubirira ututu mwanya. Ingene umuntu agenda agira experience, twaciye dusanga n'isi yose bazi amabi y'utwo dushashe y'ayo maplastike. Umva plastike twaje gusanga uyitaye nkajya utamwiyarara canke hahandi abantu urabona ko abarundi tutarafata education yo guta ibintu mu mapubere canke ahantu bigenewe. Iyo plastike uyitaye urabona kwitanganika tuhura nazo ni ikintu kubera kibore gisaba imyaka 400. Urumva ico kintu ko même la génération future abana bacu abuzukuru bazoza ko tuba tubasigira isi imeze nabi. Hanyuma nabo babandanyije uko naho tuzobura ntantu tukubita isuka turonka umwimbu. Wa mwimbu twaronka mutanganika. Ibyo bishashe urumva amageneration azogumaza atagize iyindi ndero yo kwitunganya kugwanya ibyo bintu, tuzoba tuko turisamburirako cyane gose. Inyuma y'imyaka 13 cyangwa 12 muriko mukorera mu ishyirahamwe ryanyu, uno munsi iyo ntumbero yanyu cyangwa uko guhimiriza kwanyu kw'abantu ko kudakoresha ivyo bintu byo none bidukikije, mubona mwarashitse ko bimeze gute? Iyo myaka yose nivyoroshe, hajya ukora umugambi nivyoroha, uca usanga ariho abandi batazi icari cyo gukinga ibidukikije. Rero ariko twege intambwe twarayiteye. Kubera iki? Kwa kundi nakubwiye kuko ukunze ikintu urumva ubugikunze nta numwe aza kugikurako. Cyo gituma twege aho tugeze nakubwiye twagize uruhara runini mu kintu kigaragara mu guhagarika amashashe. Nukuvuga ariho abacuruza n'amashashe nababwira ibintu bizovaho bisubirizwe nibi nabereka, ariko babona ko ari gufyina, ariko mu nyuma nabonye baza kumukoboko bambwira wewe wari watubwiye wari waturiye kuva kera, wari wabibonye kare. Muri ivyo bintu rero mu kuvuga substitution ibisubirira amasashe mwarashizeho ibanga agasaho ibanga aho ari akantu kaje gasubirira iryo yamashashe twabona. Mbe ibanga mu kurishinga mu gutanga gukora kajya kantu ko kubikamwo kaza gasubira isashe, byagenze gute? Isa tuyagira inkuru y'ibanga agasaho amfite twovuga ni ya indi twita sachet, mais hariho sachet plastique na sachet en papier. Nukuvuga rero kera hara ubusaho bwa plastique, twege tuvuga ko dushaka kubusubiriza n'ubusaho en papier mu gipapuro. Murabona izi baguriramo imiti. Kera nkiri umwana nabona abantu baguze umuceri, baguze isukari batekera mu bipapuro. Ingene byahindutse acahaza amashashe, ariko ndabibajije abakurambere barambwira c'est avec la crise kunuku, c'est avec le développement du monde hacahaza amashashe. Hari development barambwira mane 1990 combien hacaba donc izindi packaging bamenya ko zize kuzana solution alors okay zije kuvyica. Rero nico gituma iyo ide ndayibonye ndi mu natif de l'année 80 ndi mu 85 nakuze mbona ivyo bintu nkiri umwana, nico byanje mu inspiration kanatsinda barabigisha no mu quartier yiwacu ubwana bwa 6 ans 7 ans dufasha kubigisha. Narakoze prototype ya mbere en 2005 ndamwe ku muvyeyi kera twasumira muri ibintu isukari biki, arambwira ego niyo hacaza iyo ide irabinyishu koko irabinyishu, ariko inyishu yose cyo bihagurukira. Naragiye kwigisha abanyagihugu ndababwira amabi y'amashashe cyane cyane abatwa bo mu Buterere
il y a même des photos je mvuga ngaho hose benshi bayibonye ndiko ndigisha abatwavuga mwari mukira abana ariko barambaza ni ya substitution nicyo gituma naciye mpaguruka ndavuga rero reka nkore umugambi witwa Green Production Corporate Ibanga ndababwira rero ubu nangura gukwesea nkuru to example tw'amambalage barambwira ishashi rafise ukuboko uraza kutwereka uzotwereka ingene ubwa mbere yari imeze n'ingene ako kaboko wagiye kugashiraho donc rero ambalage Ibanga nyambalage n'udusaho dutandukanye haruka agatwara irobo inusu y'umuceri ibiharage isukari ariho yitwara ikiro cy'ubufu ari amanimero 3 zikagenda maka akaba nini zikora nk'ishashi rero abanyagihugu ndiko ndabigisha bace bambwira ngo no ngushashi rafise ahantu ufatira poignée cyangwa developer les emballages en poignée kubera kumvira abanyagihugu cansanga rero ninje no muri business ya activité génératrice de revenus jewe nabikoze ntashira imbere ko nzo bikora mu inyungu ati dukureyo gusa amasaje hanyuma abantu bacatangura kumanura kandi no c'est l'activité génératrice de revenus donc nakuno bikorera ubusa abanyagihugu bambwiye rero ngo kora avec poignée ndagenda ahantu sanga ahantu bagenda guta ibipapuro ndabitora ndakidevelop ico kintu cyari kiremere gato nico gipapuro cyari gifise grammage nini ndashira ko poignée ntangura kubitanga ku buntu mu nyuma abo ndabihaye ngo bacha bibaka abagenzi babo donc umuntu mu bwa mbere ubwa kabiri donc ubwa gatatu naciye ntangura kubarihisha mugure bakaca baza bonyene babwira cyakindi bakinwaye akira mahera rero nuko ninje muri business novuga business ije gufasha la communauté kugwanya amashashi umva byaciye bimenyesha kubera kumvira umunyagihugu ukora mwigisha nawe akakubaza ikibazo donc twagiye ku ishuri byagenze gute baratubaza ibibazo tukabitangira inyisho rero abantu benshi barabiduga ngo ku ishuri ngo bikini biki ishuri ni giza ishuri umwigisha arakubaza ikibazo ukaca umuha inyisho donc no mu buzima niko bimeze abantu bari clairvoyant ko baciye ku ishuri ni kuvuga ikibazo cyose kibaye kirafise inyishu twege tuba tubifitiye inyishu ariko abandi bakidoga ngo ishuri ngo ntitubona akamaro kayo nicyo gituma twe tutafashe intumbero yo kuvuga ngo tugiye ngo dukorere abandi je kuva kera nabona ko nzo kwikorera iby'iwanje kora mbona les besoins muri communauté ni nyinshi cyane urakoze cyane uratubwiye ko watanguye ari kuzana inyishu ku kibazo cyari gihari muri uko kuzana inyishu havamwo ukwiyungunganya uno munsi uri mu businessman akomeye mbe arabashobora kuvyumva ati none iryo sashe watanguye kurigurisha niryo barizimvye eske wa munyagihugu yakubwira ati vyovamwe amahera warabishize ku giciro ashobora kuronka rya sashe byoroshe kujya kagasaho byoroshe kujya yaronka ya sashe uyu bwa mbere iri en plastique c'est ça c'est une question pertinente qu'on novuga kandi ni kibazo ciza aussi ni ciza c'est une bonne question aussi ivyo nivyo tuko turagwanira cyane parce que umunyagihugu muto nawa aronke iryo saho cyo gituma nakubwiye ko twaritavye amanama mpuzamakungu twarabonye ibindi abandi ingene bakora ni kuvuga si igikorwa ciwacu twenyene ubu si twege tuko turikorera twenyene ni kuvuga turafise ahantu tugenda kudodora tukababwira ama objectif yacu ubu rero aho tugeze ubwo busaho burazimbutse icyo tuko turirukira gusa nuko twobushikana hose hakenewe ni kuvuga si tuko turitamba twirorera ni kuvuga ibidukikije birabisi yose cyane gose ubwo buryo wumva bw'ibidukikije ni kuvuga twarashitse mu manama mpuzamakungu twarabubonye ingene bukora natwebwe rero twaratanze umugambi yo kwerekana ingene twoshaka kubikwiza si mu Burundi gusa no mu karere kose muri Afrika turakarorero byarantangaje abantu benshi byarabatangaje naje ndiko ndavuga ubuhama bwanje ibyo nashitse ko mu gihugu canje patubwiye tiens c'est nouveau ça en Afrique no kuvuga ubu turi bituma ko muri Afrika kura tubigishe ibyo byo kuvavanura n'amashashi no kuvuga ubu ndaronka ama email yaba jeune y'abantu benshi mu mihingo yo muri Afrika y'abazungu baza kunsaba abanyamerika bansaba ko nogenda kubafasha ico kintu kuvuga rero cya kintu nakunze cya kintu natangwa imbere y'abandi ubu abandi bakora byifuza abandi bakora ama invitation ngende ndabigishe
ngo baze mu kirenge ciwanje. Umuntu yanyandikiye email umukobwa wo muri Congo Brazzaville anyandikira ko ashaka ko aza mu kirenge ciwanje akore nk'ivyo nkora. Félicitations. Bandanya mugwiza mukwiragiza ubumenyi. Narabonye ko mwishira hamwe wanyu mutanga ubuzi kubatishoboye no ku bantu bagendana ubumuga. Mbe ni kubera iki mwiyumviriye nabo kubashira mu mugambi wanyu muvuga ati aba bantu reka nabo babe impliqué mu gikorwa cacu? Yego. Ni vyiza narashimye ingene mwaje kuturaba umva kura urambwira bimwe nanibagiye ntabwo uyu mugambi narasanze les jeunes sont paresseux n'abantu abajene bikwije bajije amashuri yabo nasanze sont paresseux urashaka kubamagara ngo dufashanye iki gikorwa muri association n'abamagaye ariko naciye nsanga bigoye usanga bariko bariruka babeseya sinzi ko ariko wese yakugira iki ivyabo cyambona ko ibintu nakora nkiri umwana pourquoi pas ujya muntu ari vulnerable atobishobora cyane cyane afise amaboko abiri ariko agwaye amaguru hariho nk'umuntu agenda kuri chaise roulante afise amaboko ameze neza ariko amaguru yarazingamye uyo narabigishije kujisha kandi barabigishije neza. Hariho umujene twatanguranye ubu aheze amashuri umwaka yarafise 5e réussi acagira ingwara y'amaguru baraca ukuguru kumwe niyo nabonye ari mwibarabara ndamubwira ati wewe ndabona ko woshobora umugambi wanje woshaka kuza arangamburukira ko nayindi sho yarafise ari mwibarabara ariko uravye ubu afise touche nziza warabonye amambalaje tout personnaliza turashaka kubandikira smart mind ku mambaraje yacu ndabemereye ko tubagira smart mind. Murakoze cyane nzobakora nama uzobona touche yiwe ni touche itebwo ni touche akukorera emballage uvuga ko yavuye Dubai yavuye mu Bushinwa alors que c'est l'emballage made in Burundi. Murakoze cyane uno munsi defi muriko murabona rero inyuma yo myaka yose mwamaze gutanga ubuzi nkuko igihugu kiriko kirahimiriza abantu babikorera utwabo gutanga ubuzi muriko muraharanira isuku mu gisagara mbe uri umushakashatsi murakora ubuhinga bwo kumenya uko ibintu vyonagurwa birashoboka ko uno munsi mu Burundi twoba mu gisagara cyane cyane hano i Bujumbura 100% kitagira ubwo ayo madeshe plastique birakunda mu gisagara ca Bujumbura. Une ville propre, une ville verte birakunda ni vya bindi watamwe kumbaza les défis birakunda gute bikunda habaye collaboration. Afite jewe nyakubawa umukuru w'igihugu nyene cyubahiro niwe yazanye muno misi ko hoba ibiganiro entre abikorera utwabo n'abakora muri leta. Si gikorwa cy'umuntu umwe ni gikorwa cha twese. Donc le défi turonka nuko ugenda ugakora projet ugasanga ukamenga ni intérêt yiwawe babandi udodoye ko muri ukababwira usanze mu mabiro ukabwira ntashaka mumpe urusha gwiki niki nashaka dukurana iki niki bacakubonamo kuri ko wewe ari inyungu ziwawe nibabone ko ari inyungu z'igihugu. Rero ubu ndashimiye son excellence yarazanye dialogue entre secteur privé et public et associative. Rero ivyo vyose hatabaye nyabutatu naco tuzoshikako cyo gituma kuvuga igisagara niyo yari vision yanje. Une ville verte, une ville propre, igisagara kitagira umwanda, igisagara gikingira ibidukikije. Tuko turakura ariko nous sommes encore jeunes batwemereye ko twoshaka gukorana nabo bafata ama decision. Twege turi ngaha kandi la solution turayibona kandi nivyo byari byiyumviro byacu. Urana ko twashitse ku bintu bimwe ubu jesi nkekerana avec CV namaze kugira muri ivyo bintu sinkekerana ico nshoboye ndagishoboye. Uzoshaka ko dukorana tuzokorana hanyuma wumvise ko basiye baduhamagaza no mu bindi bihugu cyane gose. Nkitukiraho nyene mwaragiye
mu Bufaransa za Naples, Lyon, muragira muramenya uko abandi bakora. Ni iki kintu mwabonyeyo muravuga muti iki kintu hamwe twogishira mu gisagara ca Bujumbura kirashobora kutugushariza igisagara encore plus kikatwigizayo kikadufasha kwigizayo umwanda? Twaragiye muri sommet Afrique France muri 2021 twahungukiye ibintu byinshi. Yari Montpellier, shitse Montpellier bumvise ko nashitse hajya bazi n'imigambi yanje bace banumira muri Lyon muri salon ya Porte à la Solution muri protection de l'environnement et muri énergie propre. Rero iyo salon narabonye icyo bahimiriza ku bisagara byitunganyije neza mu isuku mu bidukikije. Naragiriye ubwenge, ariko iyo salon nasanze ari ibintu byiza cyane. N'ubu turacategura yuko toshaka gutumira même na maire de la ville tukajana ko twarasanze aba maire de la ville bindi bihugu bagiye muri iyo salon, ariko twasanze bo batwereka ivyuma, ariko usanga ivyuma bizimbye, ivyuma bigize iki, ariko ibyo byose nubitinya parce que ifashanyo ziraboneka. Mwagize umugambi mwamaze kuvugana muri ibyo vyuma, no kuvuga twarabonye ibintu bikenewe kubera igisagara kibe propre nama anje menshi, kandi ni bya bindi bitanga n'ubuzi. Ari ikintu cyo gutanga ubuzi tuvuga ngo nta buzi buhari, alors que nasanze kubera habe création d'emploi n'utwo tuntu duto ushaka kwigisagara kiba kimeze neza gisharije bitanga ubuzi bwinshi. Merci. Akabazo nk'akanyuma gashaka tugiho turavuga education nyene, wewe nk'umuhinga wamaze kumenya ibijyanye n'ibidukikije, gukingira ibidukikije, umaze no kumenya kwiyungunganya biciye muri ivyo, nizahe ngeso zitatu umuntu ashaka guharanira isi izira ama déchets plastique akwiye kugira? Ingeso zitatu ingeso zitatu afete ni aho rero nituzisaba umunyagihugu wenyene. Ni yamauti ingeso nuko twogira ibibanza byo gutanga umucafu. Indi ngeso ni yandi yo guhimiriza abantu bose kwamubwira ahatabwa umucafu ubora n'utabora. Iyindi ngeso ubonye umuntu atiriganya akoze ayo makosa umwigisha umubwire ko yakoze amakosa. Urakoze cyane Ig kuri izo ngeso kuri izo nyigisho duhaye. Yes, murakoze cyane bakunze Pam Channel TV. Ariko imbere yuko turangiza reka tumuha kajyo Ig ntimagaritse twakubajije byinshi twebwe muri Pam Channel TV. Twari dukeneye ko dufasha kumenya, ufasha abakunzi Pam Channel TV n'abarundi muri rusangi kumenya, ariko ndizera ko nawe wenyene nka Ig ari ubutumwa buba buri muri wewe wifuza gushikiriza abarundi cyangwa abantu bose bashobora kumva ururimi tuvuga. Nimba buhari ubwo butumwa uno munsi wewe bukuragishinga ushaka ko abarundi cyangwa abantu bose muri rusangi bamenya n'ubuhe? Ubutumwa nuko ibidukikije ari ikintu kiri vaste. Ibidukikije ni ikintu kiri vaste cyane, si jewe Ige wonyene yo bikora. Kanatsinda ubu ndafise projet yo guhingura umuyaga nkuba utonone ibidukikije. Twavuze ibisagara bikenewe hajya n'imidugira poriwan twagiye mu vy'ikirere osi hajya ibidukikije utera ibiti abakora kingira ibidukikije. Urumva jewe nagiye ku ma plastique, ubu ngiye gukora umuyaga nkuba utahonyanga ibidukikije. Si ibyo by'ama plaque solaire by'abandi, si ibyo je ndakunda kuzana ibintu bishasha. Je nshaka gukora umuyaga nkuba mu mazi y'amashuha. Je nkuyo umuyaga nkuba mu mazi y'amashuha noca mpimiriza ko noza n'umugambi tufashanije na leta wo gukoresha mu bisagara, hakaba ahantu hagenewe nk'ahantu hatagenewe imiduga cyangwa hagenewe imiduga y'umuyaga nkuba. No kuvuga rero imiduga y'umuyaga nkuba kenshi barayikora ugasanga tuko turatsa ama groupe électrogène aca charge iyo miduga. No kuvuga rero ubu jewe nzokoresha ubwo bundi buhinga butonora ibidukikije cyo dusharge iyo miduga ijibe, donc iyo miduga nitange ya myotsi yonone ikirere. No kuvuga rero kubera dutunganye cya gisagara si yo mwanda gusa, si yo n'ibyo byotsi ibyo vyuka biza konona ikirere. Urumva nama projet manini nico gituma bisaba ko
ko tutanguye kugenda muri amanama mpuzamakungu tukabona ibintu bitandukanye, turafise na twege ivyo twoterera ku ma innovation tuko turakora. Rero nikijya umukuru w'igihugu yavuze turi kumwe twese turashoboye, cyo gituma si jeje nyene ige nugenda kwerekana iyo migambi habe urunani babandi bakora muri leta, natwege tuko turikorera si vyo wacu, ariko ni ibintu biza gufasha na community, biza gufasha isi yose mu gukingira ibidukikije. Reka ndabifurize iterambere mu bikorwa byanyu, muko muzana ibikorwa byiza cyane. Uri Murundi wa mbere numvise afise icyo cyumviro cyo gukora deja imiduga igenda ikora ku muyaga nkuba nirashika ngaha mu Burundi, ariko kuba deja mutanguye kwiyumvira ati hamwe yoshika twikoresha gute nka tw'abarundi, ni icyumviro cyiza cyane. Reka tubashimire cyane iyo igikuru no mwanya duhaye, tubifuriza iterambere, kubandanya muzana ibishasha bishobora guteza imbere gisagara n'igihugu, na cyane cyane mu gutanga ubuzi kuri benshi kugwaruka, eka mbere habeho no gusabikanya ubumenyi kugira abafise indoto nk'iyanyu bashobora kuba benshi kugira igihugu cyacu kije mu iterambere nyezina. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa umesha makuru, nawe mwakoze kuntumira, na hanyuma mudutumiye tuzobitaba. Naho umwanya utugora nacu isaha imwe mwoyiduha. Murakoze cyane. Twarabibonye ko umwanya ugoye cyane, ariko murashoboye kuduha no munsi turi kumwe hano. Reka shimire n'abakunzi ba Pam Channel TV, mwebwe mwese mushoboye kubana natwe mu mihingo itandukanye, mukaduhira umwanya. Nizera ko hamwe na IG dushoboye kumenya byinshi bishobora kudufasha mu iterambere ryacu rusange. No mwaka nko nkunda kubibabwira, iyo waravye ikiganiro Smart Mind ukumva ko ari ikintu kizima ukuyemwo, ntugifate gusa nk'amajambo, ariko gerageza gicika ubuzima, niryo ya mpinduka dushaka iza ikaba y'ukuri by'ukuri. Reka ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza, dusubire kandi ku munsi wa gatatu uza mu kindi kiganiro nk'iki nyene hamwe n'undi mutumire. Murakoze cyane, bandanya mugubwa neza n'ibiganiro bya Pam Channel TV.